n'iteka ntangere yo gufatira ijambo kuri uyu munsi ntibagiranwa aho hugurwa icese y'inama nkarishabwenge yahariwe ugaruka rw'imbonerakure mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 20 umugambi wacu mwiza wa CNDD-FDD umaze urongoye igihugu hamwe n'ihimbazwa ry'umunsi wahariwe imbonerakure ku nshuro igira 9. Imbere yo kugira ico shikirije nagomba ikaze bagumye banga mwese inshuti z'umugambi ndabaha ikaze mpereye by'umwihariko kuri nyerecubahiro umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye z'umugambi wacu mwiza wa CNDD-FDD. Ndabashimira ko mwaje kwifatanya natwe muri ibi bikorwa bidasanzwe. Imana ibahezagiye. Bagumye banga inshuti z'umugambwe, imyaka 20 irarangiye kuva mu kwezi kwa Myandagaro 2005 aho abarundi bari bamaze imyaka mu gacinyizo hama barahaguruka barizera umugambwe wacu mwiza wa CNDD-FDD biciye mu matora ngurongora igihugu. Ayo matora gwabaye urugamba rurerure rwaranzwe n'ubukerebutsi kugira ngo tugwanire ubutungane, amahoro na demokrasi. Gwaruka kw'imbonerakure urwo rugamba sinkurumbarirana niragi mugendera gushika uyu munsi, niko soko y'intumbero mwafashe, niko mushinge wihangira umwihaye nk'uko nyakwigendera yahoze arongoye igihugu cacu cy'u Burundi Petero Nkurunziza intibagiranwa mu mitima y'abarundi yabivuze. Abarundi sabo gucinyizwa nabo gukorera. Uwo ni wo mutima uranga ibyo dukora, ukwitanga no kubaha ishaka ry'abene igihugu, tugendera nk'abagumyabanga. Ikaba ari naryo ragi rimurikira urwaruka rw'imbonerakure ibikorwa bya misi yose. Urwaruka ruhurikiye umugambi wacu mwiza wa CNDD-FDD rwamye rufata iya mbere. Ejo hahise urugwaruka rwari inderetsi za demokrasi, uyu munsi bategerezwa kuba inkabuzo mu guhindura Uburundi. Ikivuko kiduhuza kivuga giti imyaka 20 y'amahoro n'umutekano, shimikiro ry'urwaruka rwiyemeje guteza imbere igihugu. Si ikivugo gisanzwe abanamba, ariko nakamo dutewe eka mbere intumbero yo kwisunga. Kuva mu mwaka wa 2005 igihugu cyarateye intambwe ikomeye biciye mu burongozi bw'umugambi wacu mwiza wa CNDD-FDD. Mu gihugu cyose harangwa amahoro, gusubiza hamwe n'umutekano mu mpande zose, gutsimbataza intwaro rusangi no gukomeza intwaro ishingiye ku butungane, ibijyanye n'amagara y'abantu, indero, inyubako, umuyagankuba byaratweje imbere ku rwego rushimishije. Kwegereza intwaro abene igihugu eka mbere n'ubushobozi byarateye intambwe bikazotuma mbere bidufasha mu iterambere y'amakomine n'intara. Itanguzwa ry'imonakazoza y'ibihumbi 2040-2060 igihugu cifashe kandi giteye imbere n'inzira nyakuri y'Uburundi uteye imbere. Ivyo vyose rero rwaruka nivyayo n'umushinge urama mutegerezwa kubakirako kazoza. Iyi nama nkarishabwenge ibaye mu gihe nyacu, mu gihe haheze amezi makeyi imbona kazoza 2040-2060 itangujwe. Birakenewe rero kugwaruka ruhurike mu hari mwiza w'imbonerakure gutahura imbona kazoza, ihangiro yayo bayigire iyabo mu kwishira mu ngiro. Muri iyi minsi ibiri muzoronka akaryo ko kuyaga neza n'abahinga, abafata ingingo n'abasanzwe batata mu mugongo, kwihebeza neza ibyo twarose mu myaka 20 iheze, kurabira hamwe intambamye zishobora kwiyadukiza n'inyishu bijanye, kuronka ubumenyi bukwiye
ku bijyanye n'umugambi wacu kugira ngo mushobore guharanira neza inyungu zawo. Waruka rw'imbonerakure, umugambi CNDD-FDD urabizeye, ni mwebwe Burundi buhanze amaso. Muhamagariwe rero kuzana impinduka mu miryango, mu mitumba, amazone, amakomine, mu gihugu no mu mashuri yose mwigamo. Gutanguza imigambi yobateza imbere mu bworozi, uburimyi n'amahinguriro, kuba akarorero mu nyifato ibereye mu gukunda igihugu no mu biyago bya misi yose. Umutekano ubabera umurindi mugira ko mu iterambere, uwo murindi w'iterambere mu bufatane ubwira n'ubwitonzi. Nk'uko Thomas Sankara, umwe mu baharanira ubwigenge bwa Afurika, bivuze, umuja adashobora kurwanira agateka kiwe, ntibibereye ko abandi bomugirira impuhwe mu kibanza ciwe. Mwavukiye mu Burundi bwiganzuye, uyu munsi rero nimwe mukwiye guhaguruka mukagwanya ubukene, ukutamenya no kuzera inzi, kugira ngo ukwigenga ku Burundi kujane n'ubwigenge mu by'ubwenge n'ubutunzi. Muri iyi nama ndabahamagariye rero kuba akarorero mu kumviriza no mu kumvira indongozi, na cyane cyane mu bijyanye n'intumbero ziba zatanzwe n'umugambi. Ko turiko tuvuga ibyo gupanga neza kazoza, sinogena ntibukije kimwe mu byerekeye urwaruka byapfunditswe n'inama ya komite nkuru y'umugambi CNDD-FDD yabereye hariya Ibuye Ingozi Mutanyerera kwa 2022 ndamukiza umwaka wa 2024, aho abarundi twese muri rusangi twahimirijwe kwitwararika irondoka rijanye n'amagara meza kandi rijanye n'iterambere. Abatarubaka izabo rero muhabere maso, ivyigwa byarakozwe bitwereka ko abana batatu bakwiye neza kugira ngo umuryango ubeho neza, twisunze n'uko igihugu cyacu kingana. Nta nkeka ko duhejeje no bikorwa umwe wese azogenda yatahuye kandi yarose ingufu zo gukora cyane. Twese hamwe dushire hamwe ibyo twarose muri iyi myaka 20, duca inzira igana Uburundi bw'iteka, Uburundi bushize hamwe kandi buteye imbere. Mu gusozera ndongeye kubashimira nyacubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi mwiteka mwaduteye muri inama nkajabwe, akaba ari namwebwe muza kuyugurura, duhamagarira umwe wese kuza gutega amatwi impanuro umuvyeyi wacu nyacubahiro umukuru w'igihugu, akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye. Niharambe umugambi wacu mwiza wa CNDD-FDD, iteka byose urwaruka ruburikiye muhari wacu mwiza w'imbonerakure. Niharambe Uburundi bw'iteka butekanye, bwigenga kandi buteye imbere. Niharambe ubucuti hagati y'imigambwe iharanira ubwigenge bwa Afurika. Murakoze.